impano mu gihugu arabizi, turondeze impano zose zo mu gihugu, abazi kubyina, abazi kugira, ntabazi kugira. Hari abantu ngaha muri Cibitoki, umuntu yakoze internet inyaruka, utarafyonda kuri YouTube uvuze uti roza muhanda wagoma ririmbe, ucegereza urutoki abayatanga kuririmba. Hari abantu bakomeye gose. Igitega hari waranje akoze imashini isekura ibigori itoni 8 ku munsi, ikoresha litiro 4 gusa z'igitoro, kandi urashobora kwishyira mu double cabine ukayitwara Makamba, uvuye Makamba ukayitwara Muyinga. Umwana w'umurundi haje tuzomugenda dusize Igitega. Impano ziriho, tuzihagararire, tubafashe. Akeneye amatore yo guca akora 1000 tumufinance, tumufashe. Muri Bujumbura hari umuntu agomera umugezi agashitanga amatara mu Icungararo, akagomera uyu nk'umugezi agaca ahereza mu Icungararo yose amatara. Hari ibidogo byinshi, ugiye muri misare iradi iravuga ibidogo, kandi bose bariko barabikora ntibaheje amashuri. Ugiye muri komune Cendajuru iriyo ijwi ry'abamoso. Ibidogo byananiwe na ETS nivyo bikora. Itelefone ngendanwa n'abakozi ba leta, nibaza ko umushikiranganje wa mbere twamutumiye ariko aragikorera ko ariko aratunganya neza. Mbega umukozi wa leta ntase gutondana itelefone ngendanwa azokoresha izakazi ku kazi ziriyo fix. Hari abazogumuka twagira tuti umwe wese ufise kontra na leta arabyemera cyangwa atahe abandi baronka akazi. Twasanze umuganga arashobora kugenda umugwayi ari ngaha agaca yisongera kuvuga kuri telefone, umugwayi ishari karasambagurika kubera ububabare, akanka no kumutera noshe gububabare akaja kuvugana n'abantu kuri akamara yisaha kuvugana kuri telefone. Nibibaho nuko bamwe mutaragwara nka twebwe tugwara indwara z'igisoda, warahindukira uryamye uko oya nkurayo ndababara, ukagera uko ukababara ugizuko ubikinda, ugasanga bariko guhindukiza inshuro 60 ku munsi. Iyumvire rero uhurira n'umuntu agiye gutelefona akamara yisaha, usanga bapfuye. Tuvyemere. Yego hariho batanu none nkabura amatari wo muza kugendana telefone ngendana, kandi mu mwanya mutoya azoba yibereye musigati. Hariho abantu bazovuga bati uyu kandi isaha gusa je nagiye mu Buswisi turavugana n'umuntu samaye no sacha mbira ngo usira kundondera 11 ni kubera iki ngo ndinjiye ku kazi. Winjiye hagarika kora kazi turabe ko twotera intambwe no mu bikoro twabuja tubishiraho muri Savono tukaba tuti nabo nyene nibareke kuzagenda bagenda gukora kazi kiretse abakuru gusa nabo bagira marketing badandaza uri kurakora telefone kuramo ibintu by'imiti y'ikirundi. Je nabwiye nagendeye mu Buhindi mu gisagara cyitwa Pune, ni birometero 120 uvuye mu gisagara cyitwa Mumbai. Ngiye kugendera umuntu afise universite n'ibitaro, twasanze afise ibitaro barabaga n'umutima byose, afise kaminuza y'imiti y'ikirundi, hamwe usohora umudokiteri a medicine traditionnelle. Bijya bicuncu byose bavuze iziya mbatura nk'uyu mwonga barutwara muri laboratoire bakawupima ukaronka doze y'umuti w'ikirundi. Urumva rero naha turabikeneye, natwe twari twasabye mu bushirangaji bw'amagara y'abantu hariho direction ijejwe imiti y'ikirundi. Kavuze uti iyi mwagize direction gira direction generale, hama bajya abantu bose badandaza imiti y'ikirundi tugende tubabaze ikivura, hanyuma abazoba babyize baca bagenda muri laboratoire rero barabe karivyo. Imiti y'ikirundi irakomeye, ni bio ni kwica. Genda sha uranywa imiti y'ikizungu bakaja kugira ngo mafyigo ntakora, ugira uko ngo igitigu ngo imiti yabaye myinshi igitigu nigikora kubera iki? Bimwe birica umubiri mugabo bashaje kirundi naho unywa urubakure kuba wibande ubwo wibereye neza. Urumva rero ni byiza. Je ndavuga nti je ndiko ndaraba nzovuga n'umushikiranganje hakagira abana imbonera kure zitatu ziyemera kuja kwiga medicine traditionnelle, cyane bariha bourse kugira bazogaruke mu myaka 6 araba docteur a medicine traditionnelle. Twipange iyi miti tutawo twiyemere twese tugikura imbere yuko amavuriraza nka jewe nakuze ata kwa muganga habaho. Hari iwacu mu Kayogoro nta kwa muganga habaho,
none ninywere umuti w'ikirundi nyoye uburozi je ko nakuze ninywere umuti w'ikirundi no kwa muganga hari abyo twita muganga wa magendo umutemberana ishinge akaguvya igiti gishinge kimeze nk'icinka urumva niyo twakuriye mugabo imiti nimba basogokuru imbere yo kumuzo w'abazungu barashobora kutubeshaho kuko ngira nkujya mu hingaro yize ari ngaha aratwereka neza ingene uko abarundi bataye kubaho ibiboneka hajya igitega muri mize umurundi bashoboye kubona yabayeho mu mwaka 1250 imbere yuko Yezu kisaza kwisi urumva tufata ko umurundi aho ivyo tubona biciye mu njo biciye mu byo bacura urumva abarundi bamaze imyaka 2000 none ko abazungu bamaze imyaka 200 baje iyo myaka 2000 ntibakoresha imiti y'ikirundi nene bariho none bataho tuba turiho urumva rero ni buke buke mbwa tukavuga tuti laba ngene baduhenze tukarandura ibiti by'ikirundi byose tugatera imishira kure igahajya baguma imiti yose ihere yose y'abasukuru bakoresha kugira cyo kugura imiti yiwabo gwari gisukari bagutere insuline ucupfa ubugiye umubiri wose ntusogira inguvu ni umuti wa malaria urawunywa ejo usura kugwara kugira farumasi ntizugare zigweze nk'abafugiriye urumva n'ubujani ubujanje urumva n'urugendo urumva rero ndeka dusubire twe kuza turikengera basokuru ngo n'imizimu tukikengera bajya ibintu byo mu ishyamba gusa ububiri amaspaghetti ubuntu budafashe ntibakomeye duhinduke hamwe umuntu afite abana batatu akavuga ati aba nzobarera bakure nzobabohera ku ishure mugo bise 9 minerval ari 100 oya kurahi utelefona abantu ngo ufasha kuri ha minerval ngo yabana aho rero telefonye inarume wabo atakubwira ati ninde ati naka ati kubera iki ukibavyara utambajije waguma uvuga ngo subirayo ni hababa ugashosubirayo nimunomba uko baza bashuhura abantu ngo subirayo ni hababa hatababa siko urazibona ngina agoye kurera urumva utwo tujambo twose dusubire tuvuge tuti tuba abantu ejo turakeneye igihugu cuzuye rega numuraba neza igihugu cuzuye nene ubona ahantu hose twari turi mu muceri ko hari amazu ahantu hose twari mu muceri hari amazu mwe tubandanije mu myaka 200 nta muceri uzori mwagamu kiyaye hose azora amazu muce mutugwa ni iki kwangara muce mucika bacakara kubera iki gihugu ntitwagipanze neza rega hajya nuko Imana izasuka mu mabisi izirazana n'amazi kugira umuntu azaramenya yuko hari amazi rega nibi byose n'Imana dukebura ndashobora kudukebura izanya amazi erega aho kurima mwahubatse none mu byo twize hariho byo bita equilibre naturel isi remewe irivuna ikavuga iti murandemeye ngira mwabonye mu Kibenga mwabonye mu Gatumba hose huzuye amazi ikigoma impande ya Tanganyika uruzi rurarengera imiryango urabona umuryango ugira nkahajya no ku mabati nabunye mbona iboti igira ku mabati iboti ikiyatembera mu mazu igira hejuru ku mabati mugatuvuze ati imetero 150 kwitanganyika basha ngira ngo no kurasa burasa bose barubaka gushika baramutsa amazi ya Tanganyika nago mukuza ntirusaba TNTB kwiza kugarura amatongo ruza direct urumva rero ibi byose mugabo twavuga tuti no yaduhaye ubwengo twipange rero byishi twavuze tuti n'akarore igitoro kikabura mu gihugu kubera iki igitoro twikaba no muceri ugira gutwara umuceri ngaha mwimbuye muri SDI gutwaye idarasama ukabisha igitoro negative na nibi bitoga byose mwimbura ntimukabi igitoro n'amadolari n'amayero none avahe oya ndababazi none nimizi by'ubutunzi amahere y'amadovize avahe c'est exportation none utashoye hanze ngo yaronke uyakurahe imyaka 60 twibereye ngaha mu Burundi nta nakyo dushora hanze nikawa twashora twazivuga ngo ikawa baragira dushiramwe abikorera twabo barabisukamo amazi ikawa tuva ku itoni 42 tugeze ku 7,000 uyu mwaka zokwimbura itoni 19 nta kindi icyayi tubaza imyaka 3 tutabira
umwimbo wagabanutse. Twese dufise amaboko miliyoni 13, amaboko miliyoni 26. Twese tuba twirabira ngaho nguzana amadolari, umengo nawe baza gukora mu Bugaragwa bakaca bapakira indege. Duhinduke, ntidusubire kuza turavuga amajambo capa kazi. Urumva n'urugamba turi kwizwa, turagira sawa, twambaye neza, turasokoje, ni costume, ni modoka nziza, lakini tubaho gute? Umuti genda ukabisha, twari biharaguze ukabisha mu Misiri, umuti n'ibiharage urako gukabira hela za kigeni. Umwavu dukoresha hela za kigeni, amahera yo hanze. Ibi vyose za kwicara mugabo uburuga batugiye mu imyaka 5, 4, 5, 6 n'urugamba go gukora ibintu atagupfa birimwo, mugabo kandi wejeje ucitama kuraba yuko ipantaro igoroye kuje kugivye. Ubu twafashe abana 3 tugwa twigisha bagumya banga bose kataworenza abana 3 kire uca warengeje ntangora.